Turabaramukije amahoro y'Imana bwoko bw'Imana aho muri hose kw'isi yose nzima icubahiro kibandanye guhabwa Imana ituzigama ku munsi Imana itugirira neza Imana twitwararitse Imana yentugwanira intambara zitandukanye kugera ino sana kano kanya wame umenya yuko ari ubuntu bw'Imana ugeretse ku wundi nta kintu na kimwe wakoze kugira ngo ushike ino sana kano kanya umenye ko ari ubuntu Imana yakugiriye imbere ya byose banje kubaramutsa amahoro y'Imana arushirize kubaganza mu byanyu no mu banyu ku mazina nitwa Niyorugira Gedeon uwo Imana yagiriye ubuntu ndashima ndakenguruka ubugira neza kwayo uko bukeye uko bwije imbere ya byose nawe banje kwikaze ino chaîne ya YouTube ubanza urabe neza ko wafyonze subscribe niba utarashonda subscribe ushofyonze subscribe kugira ngo amavideo yose azoza araca hano hantu nawe aza gushikira ntihagire nimwe izogucika kuko ibica ngaha n'amavideo ari n'ahazimana amavideo agira agukuye n'ahagushikanye mu buryo bwo kwama ushima Imana ukengurukira Imana uko bukeye uko bwije nampamvu ndaguhamagarira kwanza kuraba neza ko wafyonze subscribe usanga utarafyonze subscribe ushonze subscribe kugira ngo video zose zizoza ziraca ngaha ntihagire nimwe izogucika Imana ikugiriye neza kandi Imana ibishizeho kwitaho ibishize no kugwanirira intambara zitandukanye ndanezerejwe cyane naze umushitsi hano muhiri wacu turashimye turakengurutse Imana yoyo yamutuzaniye tugomba tubaye tumuhe kaze abanze abaramutse hama aza kubandanya mu nyuma n'ijambo ry'Imana kuko ubushitse ngaha wese nawe ni wahashika uzumenye yuko uzogira ijambo ry'Imana ubwiye aba bantu badukurikirana ku ma YouTube ku ma Facebook kugira ngo nabone bamenye batahure ukugira neza kw'Imana nawe mpamvu rero nawe niwashikirwa ukaza kundamutsa muhira nzose ndaguha ikaze kugira ngo nawe uganirize ubwoko bw'Imana kuko Imana yatugize umwe yadusize ahantu hamwe twese kugira ngo tuze turaganira ukuntu yamitugira neza ukuntu yamituzigama rero uya niwe yashikiriwe hano muhiri wacu kugira ngo aganirize namwe kuri mashine ya YouTube ndaguha ikaze rero ntusamare iyi video ni yawe wewe uyumvise ino introduction ni yawe no video turaguha ikaze mu izina rya Yesu Kristo ufata umwanya wigora ufata umwanya uza kubera umwanya w'ikimazi komeye cyane turamuha ikaze mu izina rya Yesu Kristo Yesu nabamugisha amen turashimira Imana cyane kongera kugaruka muri kino kibanza nubwo menga kuri benshi yofata ibisanga ku mwanya w'ijambo ry'Imana umwanya wo kuyaga ku Mana uba ari umwanya w'ikimazi kinini kandi gikomeye cyane ku bantu bamenye Imana ni Imana yadukuye kure yatugiriye neza ni Imana tugenda tubona ikiganza cyayo ku munsi itugirira neza mu by'ukuri Imana niyo gushima ku mazina yanje banyita dusaba umwami Jean cyangwa se Yohani mu rurimi rw'ikirundi mu by'ukuri turashimiye Imana kugaruka kuri uyu munsi kuganira na mwene data turabatumire twaje kuyaga nawe twaje kuyaga namwe mudukurikirana kugira ngo tuvuge ubukuru bw'Imana no gukomera kw'Imana umwami Yesu abamugisha amen turanezerewe cyane rero kano kanya nakanya k'ijambo ry'Imana aho uri hose ufata umwanya wo kumviriza ijambo ry'Imana reka tumuhe ikaze kugira ngo abandanye n'izina rya Yesu Kristo turabashimiye cyane mwese mudukurikirana ku murango ku mugoroba bwije mu gatondo mugafata akanya ko gukurikira iyi chaîne ishobora kubashikiriza ijambo ry'Imana nagire ndababwire ko iminsi yose amasengesho yanyu turabasengera kugira ngo mushishikare kubona ineza y'Imana rero kuri uyu munsi tugiye gusangira ijambo ry'Imana riza kutuganisha riganisha imitima yacu kukwizigira Imana kuruta kwizigira abantu kubona yuko Imana ariyo nkuru ku buzima bwawe kubona yuko Imana ariyo ishobora byose ku buzima bw'umwana w'umuntu turasoma aha muri Zaburi ya 20 tuza gusoma umurongo umwe wa murongo w'indwi haranditse ngo bamwe bizigira imikogote
abandi bizigira amafarasi, ariko tweho tuzokwizigira izina ry'Uhoraho Imana yacu. Amen. Iri rero ni ijambo ry'Imana rikomeye Dawidi yavuze, ariko arandika. Dawidi yakunze kwandika indirimbo ashima Imana, abona ubukuru bw'Imana no gukomera kw'Imana. Iyo twicaye aha turiko turabwira ijambo ry'Imana, tuba turiko turagaragaza gukomera kw'Imana, twisunze aho yadukuye n'aho igenda irakura abantu bayo n'intahe tuyifiseko. Kuko Imana yavuze ngo aya mateka niko yabwiye Abisirayeli, ngo ntakibagirane mw'ihanga rya Isirayeli, ngo mwibagire aho nabakuye, mwibagire aho nagiye ndabacisha, mwibagire ukuntu nabajabukije ikiyaga gitukura, mwibagire ukuntu nabakijije muri mu bugaragu inzoka zabariye, mwibagire ngo mwibagire. Imana ntigera ikunda umuntu yibagira aho yamukuye. Niyo mpamvu aha Dawidi amaze kwitegereza abantu benshi, akabona bagenda bizigira imana z'ibiti, imana z'amabuye, imana z'ibibumbano, we wavuga ijambo rikomeye, ijambo ry'umunezero. Aravuga ngo bamwe bizigira amagare n'amafarasi, ariko tweho nagira ndakubwire ngo iyaba wari uri impande yanjye nari kukubwira ngo wikore kuvuge ngo ariko jeho nzizigira Uhoraho Imana yanje, nzizigira Uhoraho kuko ari we agenda arambera icugamo mu gatondo no ku mugoroba. Hari ijambo Dawidi yanditse mu Zaburi ya 91, aravuga ngo uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama ari mu gitutu c'ishobora byose. Nagira ndakubwire ngo wowe udukurikirana kuri uyu murongo, kuri iyi shene, kugira ngo wizigire Imana, ushire umutima kuri yo, wirinde icyaha n'igisa nacyo, wirinde kugendera mw'isi, ukomeze kugira umutima wubaha Imana, ukomeze kugira umutima ukunda Imana. Ibyo ukora byose n'umutima wawe wose ukundisha Imana, ibintu byawe bizogenda neza. Kandi nagira ndakubwira yuko abantu bose bizigiye Imana, bakizigira Uhoraho, bakagendana nawe, bakagira umutima uciye bugufi, Imana igendera bagirira neza. Kandi yarabidusezeraniye. Hari ijambo rikomeye Petero yabajije Yesu, aramwitegereza bamaze kugenda, arambwira ati none ga Yesu, we twaragukurikiye duheba ibyacu byose, turemera turagukurikira, none twehe ibyacu bizogenda gute? Ariko Yesu amaze kwitegereza Petero, avuga ijambo rikomeye nagira ngo ushire ku mutima. Aravuga ngo nawahebye byose, wahebe umuryango, ahebe se, ahebe nyina, ahebe abaruvukana, ahebe ikintu cyose cyamuha inyungu, atazobishumbushwa umurengera ubu n'ikindi gihe kizoza. Nagira ndababwira yuko Imana twizigiye ikugirira neza ukiriho, ikongera ikakugirira neza utanakiriho. Ushobora kutabitahura. Iyo umuntu apfuye burya aragirirwa, iyo yakoreye Imana acajanwa ahantu ho kuruhuka. Ariko umuntu yatakoreye Imana, iyo apfuye burya acagenda ahantu ho kuruhuka. Burya umuntu atakoreye Imana, umuntu atubasha Imana, umuntu atirinze ibyaha, iyo apfuye arafise ikibanza cajamwo, kandi akakijanwamwo n'abadayimoni bakagenda kumukoresha bushasha. Nagenda kubwira ngo wizigire Imana, wishire ku mutima, uhore korera Imana utunganye. Nagenda kubwire ku munsi umwe nuko hategwa akabuto. Hari umwanditsi yanditse muri Zaburi, ni umukozi w'Imana Pawulo, yavuze ijambo ry'Imana rikomeye. Aravuga ngo nagira ndabwire ngo nk'uko umuntu atera akabuto, ariko Imana ikagaha umutumba, kandi igaha umutumba uko ishatse. Niyo mpamvu kumeze ni wewe, Imana izokugirira neza mu ruhande rwawe, kuko Imana niyo ituma umuntu atera akabuto kakaborera munsi, haba Imana ikagaha umutumba. Natwebwe nagira ndababwire yuko uku kwizigira Imana, Imana iraducana ahantu ho guhingurwa. Hari igihe nk'ubona uri mu ngorane, ubona uri mu bibazo, ariko n'igihe cyo guhingurwa. Umunsi umwe uzoja habona, Imana ikugirire neza, ikuzamure. Icyo kwirinda n'icyaha n'igisa nacyo, ntiwite ku bagutwenga, ntiwite ku bariko baragusuzugura, ntiwite ku kintu cyose kiriko kirakubabaza, ariko wizigira Imana n'umutima wawe wose, kandi uyubahisha umutima wawe wose. Usenga Imana ubudasiba, ugira umutima umenetse, wubaha Imana uri ku kazi, wubaha Imana ahantu uri hose, uyizigire. Aho bamwe bariko barizigira ibindi, bizera imiryango, ariko wowe wizigira Imana. Nagenda bashimira abantu bose mwumvise uyu murongo w'ijambo ry'Imana.
ndakwinginga ngo wewe mwene data uri kurankurikirana kugira ngo ugire umutima wizigira Imana kuruta kwizigira icyo cyose ubona kigukikuje. Hari igihe umuntu yizigira amafaranga afise akavuga ati je nta kibazo nogira, ariko nagira ndakubwire yuko hari igihe kigera umuntu agashira umutima ku Mana. Ndibuka igihe kimwe umukozi w'Imana umwe yari yizigiye Imana mu by'ukuri, hama ikindi gihe abona ibintu byo kwizigira Imana biriko biragenda bimubuza amaronko, akabona ntari kararonka amafaranga kubera kwizigira Imana no kuyikorera, hama yikura ku mutima. Ariko nagira nabwire ko umunsi umwe yakirahura n'isanganya biba ngombwa ko bamuca amaguru yose. Ari mu bitaro arongera aragarura agatima, aravuga ati none burya ya Mana nataye noyigarukako ntiyongirira neza. Aravuga ati Mana wongirira neza ntibanca amaguru noca ntangira kugukorera. Nagira ndakwigiye ngo wizigire Imana bataraguca amaguru canke ngo bakugire ikintu na kimwe bakora ku buzima bwawe, uyizigire hakiri kare kugira ngo Imana ishishikare kugushira hejuru. Uwo mukozi w'Imana mwijoro niho yagiye abona umumarayika aje, yabona ari nk'umudogiteri, afata amagufa yose yiwe arayakuramo, Imana ikishiramwe ayandi magufa mashasha. Abaganga baje mu gitondo baje kumuca amaguru babona ari karagenda, baramaze ati byagenze gute? Arababwira ati jengire ntahe. Abaganga byarabacanze barabura uko babigira, bari bamaze gupima babona amagufa yaramaze kugirana, yaramaze kubora, yaramaze kujanjagurika, mugabo arebye babona arakomeye nta peki ariko. Nagira ndakubwira ngo Imana iyo tuyihindukiriye tukayizigira, Imana itugirira neza. Nawe wewe wizigira Imana, na jewe nizigira Imana, kandi Imana izotugirira neza. Abari ko barangurikira mwese Imana bahumugisha, Yesu abahezagire. Amen. Murakoze cyane. Kwizigira Imana nico kitukwiriye twese. Wizigire Imana, ati nzizigira nkiriho kugeza hazocisha mu kirimba cy'ijuru. Uwo kwizigirwa ni Yesu gusa. Imana ikugirire neza kandi uhore umwizigira uko bukeye uko bwije, nanje mpore ndamwizigira uko bukeye uko bwije. Ryari ijambo ryo kwizigira, ibyizigiro byawe birushirize kuba mu Mana. Ubwenge bwawe bwose aho bwokujata hose uhange, ariko umenye ibyizigiro byawe kukwiye kwizigira Imana yonyine. Niba ufise ikibazo cy'indwara, niba ufise ikibazo cy'ubukene, niba ufise ikibazo gitandukanye, ibyizigiro byawe ubishire mu Mana. Tugomba dufata umwanya wo gusenga, dusenga Imana yo yishoboye byose, atakintu na kimwe kinanira. Ufite ikibazo cyose ufise ukereka Imana, nayo ikugirire neza. Turamuhaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo, acagira ko asengera ufise imitwaro itandukanye, asengera ufise ibibazo bitandukanye, Imana yikorere ibyo igomba ku buzima bwacu. Turamuhaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Turongeye kugushimira Mana nzima, Mana ashobora byose. Yesu Kristo. Turongeye gusengera ubwoko bwawe gukurikira umutima hejuru abantu mw'ijuru. Abahoze umutima kuri wewe kugira ngo mwami ubwami bwawe bwamamare. Turongeye kugushira hejuru tuvuga ngo habwe icubahiro Mana. None nyaguhora ku ngoma, mfashe kano kanya keza ko gusengera umuntu wese ariko aradukurikirana ku mpande zitandukanye z'isi, hirya no hino mu gihugu cyacu ndetse no mu bindi bihugu, kugira ngo wongere kumugirira neza. Ineza yawe yongere kubana nawe, urukundo rwawe n'ineza yawe n'imbabazi zawe yongere kubana nawe. Turakwinginze nyaguhora ku ngoma, ukiza abagwaye, ukiza abafise ibibazo, ababona imisozi bahanamiye, bari batakaje ibyizigiro, bongere kugarura ibyizigiro kuri wewe. Hari abusanga bari mu bitaro bitandukanye, abari hirya no hino mwami, abagwariye muhira, kuri icyo cyose kibabangamiye, hamubaho umutima ukwizigiye kandi umutima uciye bugufi, uri mu rukundo rwo kugukunda no kugucira bugufi. Hama ineza yawe n'urukundo rwawe n'imbabazi zawe bishishikare kubana nawe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane.